Amazone si ishamba risanzwe habe na gato. Iri niryo shamba ribitse uruzi rw'igitangaza, uruzi Amazone. Uru ruzi rukaba rufise amabanga menshi cyane ikiremwa muntu kitarashobora gutahura gushika kuri uno munsi. Mu gice cya mbere twinjiye mu mabanga y'uru ruzi, rukaba ari uruzi runini cyane kurusha izindi nzuzi zose zibaho ku isi. Twabonye aho rutangurira, twabonye n'ayandi mabanga akomeye cyane nk'amazi yago atembera hamwe ariko atigera avangana n'ibindi bintu byinshi cyane bigaragara kuri runo ruzi. Uru ni uruzi rw'igitangaza kandi ruteye ubwoba. Kaze mu gice cya kabiri cy'urugendo rwacu mu ruzi Amazone. Uno munsi tugiye kumanuka munsi y'ano mazi, aho umuco udashika, aho amaso y'umuntu adashobora kubona, aho mbere amategeko y'ikiremwa muntu asa n'ayadashobora gukora. Uruzi Amazone rufise uburebure burenga kilometero 6,000, rukaba ruca mu bihugu bitatu bitandukanye ari vyo Peru, Colombia na Brazil. Kandi buri segonda rukaba rusuka amazi menshi cyane mu nyanja ya Atlantique kurusha izindi nzuzi zose ziba ku isi. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane kurusha vyose si amazi yago atangaje canke amazi rusuka muri no nyanja, ahubwo ikintu gitangaje ni ibiremwa biba muri runo ruzi. Kubera ko munsi y'ano mazi yijimye cyane hari ibiremwa bimaze imyaka amamiliyoni vyahindutse nk'amashini zo kwica ikiremwa icyo ari cyo cyose cinjiye muri ano mazi. Abantu benshi bahora bumva ijambo Amazone biyumvira ko ari shamba ry'igitangaza, ariko muri rino shamba hari uruzi ruteye ubwoba kurusha n'iri shamba, mbere kurusha nuko abantu bashobora kuvyumvira. Menya yuko ubwoba nyabwo bwa Amazone utari muri rino shamba, ahubwo bugaragara muri ano mazi y'igitangaza. Iyi ni isi aho ikiremwa gito cyane gishobora guhindura ubuzima bwawe mu kanya gato. Uyu munsi muri kino kiganiro gihambaye cyane tugiye kumanuka muri ano mazi y'igitangaza, tugiye kurabira hamwe ibiremwa bitandatu biteye ubwoba cyane mu ruzi Amazone. Kandi ndakubwire neza uko tuza kwegera nimero ya mbere niko uza gutahura vyinshi cyane ku ruzi Amazone. Nimushaka kumenya no kuvumbura vyinshi, gumana nanje muri ino video kugeza ku musozo. Aha ni kuri Olivier Infos. Niba ari ubwa mbere uhanyuze, ibuka gukanda subscribe kugira ngo duhore tubana umunsi ku wundi. Ikaze cyane muri kino kiganiro. Iyo abantu benshi bumvise ijambo Amazone, hari inyamaswa imwe ica ibaza mu vyiyumviro ako kanya. Inyamaswa y'igitangaza yitwa Piranha. Iyi niyo fi yamamaye cyane kurusha izindi zose muri runo ruzi rwa Amazone. Ariko kandi ikibazo gikomeye cyane ni iki: mbega Piranha irateye ubwoba nkuko abantu benshi babivuga canke n'imigani isanzwe gusa? Reka tubanze tumenye bike kuvyerekeye ino fi. Piranha y'inda itukura ni ifi idakomeye cyane kandi itari nini cyane, ahubwo iyo yakuze neza akenshi ibiri hagati y'uburebure bwa santimetero 25 na 35. Iyi fi iba mu mazi anyaruka cyane mu ruzi Amazone. Akenshi iba hagati mu mazi y'uru ruzi ahari amashami y'inzuzi zinyaruka cyane, aho amazi aba yiruka ku muvuduko munini. Iyi fi itunzwe n'amafi mato mato, ijya inyama, ikajya n'ibisigarira by'ibikoko biba vyapfiriye muri runo ruzi. Ariko kandi rimwe na rimwe iyo yashonje cyane ishobora no kurya izindi Piranha ntonto zazo. Mu buryo bwo kororoka, igitsina gore gishobora guta amagi menshi cyane mu kanya gato kandi mu gihe kimwe. Ariko kandi nubwo bimeze uko, abana benshi bazino Piranha ntibakora kubera ko zino fi zirajyana hagati yazo canke zikaribwa n'ibindi bikoko. Mu buzima busanzwe Piranha ishobora kubaho imyaka iri hagati ya 10 na 15. Ariko rero ikintu gituma abantu benshi bayitinya si ubunini bw'ino fi, ahubwo ni amenyo yayo atangaje cyane kandi atyaye nk'urwembe. Amenyo ya Piranha aratyaye cyane kandi yubatse ku buryo ashobora gufata ikintu cyose kinjiye mu kanwa kayo nk'imikasi. Iyo ino fi ifunze iminwa yayo, amenyo yo hejuru afatana nayo hasi mu kanya gato. Ibi bituma ishobora guca inyama y'ikintu cyose kinjiye mu kanwa kayo mu kanya gato. Abashakashatsi basanze igitutu cy'urwasaya rwayo kiri hejuru cyane ugereranije n'ingano yayo. Ni kuvuga ko urwasaya rwayo ni runini cyane ugereranije n'uburemere bwayo. Ni nkaho umuntu muto cyane yo kwikorera ibintu biremereye cyane kurusha ibiro vyiwe. Ariko kandi ikintu giteye ubwoba kurusha ibi vyose ni iki: Piranha ntikunda guhiga yonyene, ahubwo izi zihigira mu migwi. Rimwe na rimwe ziba ziri mirongo canke amajana kugira zifate umuhigo wazo. Iyo amazi y'uruzi Amazone yagabanutse cyane mu gihe cy'izuba, ibiryo bikagabanuka bikabura mu ruzi Amazone, niho ziba mbi kurusha izindi nyamaswa zose. Aha niho rero inkuru nyinshi zateye ubwoba abantu benshi kuri ino fi ya Piranha zavukiye. Hari abarovyi benshi bo muri Brazil bavuga ko hari aho udashobora gushira ukuboko mu mazi ya Amazone bivanye n'igihe. Ariko reka tugabanye gato, Piranha ntizama ziteguye
yiteguye gutera ubwoba abantu benshi nk'uko inkuru nyinshi mu bitabo zibivuga n'amafilime abivuga. Ariko ico abantu benshi badaca impaka niki, Piranha ni imwe mu mafi ateye ubwoba cyane agaragara mu ruzi Amazone. Izi zishobora kuba ikibazo gikomeye kandi mu kanya gato. Nico gituma gushika uno munsi izina Piranha rikiri rimwe mu bimenyetso bikomeye cyane kandi biteye ubwoba mu ruzi Amazone. Ariko nubwo Piranha iteye ubwoba cyane, hari ikindi kiremwa gituma abarovyi benshi bahindura isura ku ruzi Amazone, kuko kino kiremwa cyo ntigikeneye amenyo atyaye cyane, ntigikeneye n'ubunini buhambaye kugira ngo gitere ubwoba abantu benshi. Iyi nyamaswa yitwa Candiru. Imyaka myinshi yaheze izina ryayo ryatumye abantu benshi batinya kwinjira mu mazi y'uruzi Amazone. Ariko ikintu gitangaje cyane nuko Candiru ari agafi gatoyi cyane, mbere inshuro nyinshi udashobora no kukabona iyo kari mu mazi. Mu vy'ukuri inofi iyo yakuze cyane iba ifise uburebure buri hagati ya santimetero 3 na 10 gusa. Inofi igaragara nk'iyoroshe kandi igaragara nk'idateye ubwoba. Iyi fi akeshi iba hasi canke hagati mu mazi y'uruzi Amazone, cyane aho amazi y'uruzi agenda buhoro buhoro. Inofi ya Candiru ni parasite, nukuvuga ko ikunda gufata ku mafi manini kuyiruta hama ikayabako. Inofi itunzwe no kurya amaraso n'ibindi bintu biyifasha kubaho mu buryo bworoshe. Mu buzima bwazo zino fi zishobora kurama imyaka iri hagati y'5 na 8. Mu buryo bwo kororoka inofi ita amagi mato cyane nk'andi mafi menshi muri runo ruzi rwa Amazone. Ariko rero ni kubera iki abantu benshi batinya inofi bakayibona nk'igitangaza? Inofi ntibayitinya kubera ubunini bwayo, kandi si kubera amenyo yayo y'igitangaza, ahubwo ni kubera uburyo ibaho. Mu myaka myinshi heze Candiru yabaye isoko ry'inkuru zitabarika ziteye ubwoba mu ruzi Amazone. Hari imigani yavuga ko inofi ishobora kwinjira mu mubiri w'umuntu mu kanya gato hama igahindura ubuzima bwiwe. Bimwe muri zino nkuru zavuzwe n'izigeze zemezwa n'ubushakashatsi buhambaye cyane, ariko ikintu kitigeze kigirwa ko impaka nuko Candiru ari ifi yihariye cyane kandi iba mu mwijima w'uruzi Amazone. Inofi ya Candiru yinjira mu mubiri wawe igashwanyaguza ingingo zigize umubiri wawe kandi mu kanya gato. Ibi vyose biba mu gihe ino Candiru uba utayibonye, niba nk'ubukojeje ikirenge canke ukuboko muri ano mazi canke uri kuroga igashwanyaguza umubiri mu kanya gato. Abarovyi n'abashakashatsi benshi bo mu ruzi Amazone bavuga ko n'uyu munsi izina rya Candiru rikiri kimwe mu bintu bituma abantu benshi biyubara cyane imbere yo kwinjira muri ano mazi y'uruzi Amazone. Kandi nubwo inofi ari nto cyane, yamaze imyaka amajana ari inkuru iteye ubwoba cyane mu ruzi Amazone. Dusanzwe tuzi rero ko ikiremwa muntu gitinya cyane ikintu kidagaragara gusumbya ikigaragara. Aha niho ubwoba bukomeye cyane bwavukiye. Niba kugera hano uriko urakunda ibikubiye muri no video, kanda like. Sivyo gusa, inyuma ya Candiru hari iyindi nyamaswa irusha iyo ububi inshuro nyinshi cyane. Inyamaswa yitwa Raie aiguillon douce. Kandi nubwo abantu benshi bavuga ifi za Piranha canke bakavuga ibindi bikoko biteye ubwoba, abarovyi benshi bo muri Amazone bavuga ko hari ikintu batinya cyane kurisha ivyo byose kuri ino nyamaswa. Ino nyamaswa iyo yakuze cyane rimwe na rimwe ishobora kurenza ubwaguke bwa metero 2 kandi ishobora gushitsa ibiro 200 iyo yakuze neza. Iyi fi iba musi y'umusenyi mu mazi y'uruzi Amazone hafi y'inkombe canke mu mazi adafise umuvuduko mwinshi muri runo ruzi. Nico gituma abantu benshi badakunda kuyibona, iboneka gusa igihe yahisemwe kuyerekana. Inofi ijya amafi mato udusimba two mu mazi n'utundi dukoko tuba hasi mu ruzi kundi ya runo ruzi. Ikoresha umunwa wayo mu kurya naho uri musi y'umubiri kandi ikajya buhoro buhoro ariko neza cyane. Bitandukanye n'ayandi mafi menshi atamagi mu ruzi Amazone, Raie Amazone yibaruka abana bazima nk'ibindi bikoko byose bivyara. Muri rusangi mu buzima bwayo bwose ishobora kuvyara abana bari hagati ya 2 na 12 bivanye n'ubwoko bwayo. Iyi nyamaswa ishobora kurama imyaka iri hagati ya 15 na 25, hari n'izindi zishobora kurenza ino myaka bivanye n'ahiba n'ubugibayeho. Kuki rero abantu bayitinya cyane kurusha izindi nyamaswa nyinshi cyane zo mu ruzi Amazone? Iki nico gituma yabaye imwe mu nyamaswa ziteye ubwoba cyane mu ruzi Amazone. Ino nyamaswa ifise urushinge rw'ubumara ku murizo wayo. Uru rushinge rushobora gushika kuri santimetero ziri hagati ya 15 na 20 canke imbere zikarenga bivanye naho yakuriye. Uru rushinge rurakomeye cyane nk'icumu, rukaba rutyaye cyane nk'icuma gisongoye kandi guzuyemwo ubumara bw'igitangaza. Iyo umuntu arukandagiye, Raie irahindukira buhoro buhoro kandi mu kanya gato hama ikaca ibika ugo rushinge mu mubiri wayo. Abarokotse bavuga ko ububabare bwa runo rushinge ari kimwe mu bintu bibabaza cyane mu buzima bw'umuntu. Bamwe bavuga ko ubu bubabare bukomeye cyane kurusha ubwo kuvunika amagufa y'amaguru n'ay'ingingo z'umubiri. Hari n'abatakaza ubwenge kubera ububabare butegwa na runo rushinge rw'ino nyamaswa. Hari uburorero bugaragara mu gihugu ca Brazil aho abantu benshi bakomereka buri mwaka kubera ino nyamaswa. Iyi ni imwe mu nyamaswa zikomeretsa abantu benshi cyane hafi y'inkengera z'uruzi Amazone.
Kubera ishusho y'ino nyamaswa idasanzwe hari abantu bayifata kugira ngo bayigurishe mu makwarium y'igitangaza. Uru rudandazwa rurabujijwe cyane ahantu henshi ku isi, ariko kandi hari abarenga ku mategeko bakagurisha ino nyamaswa amafaranga menshi. Ivyo vyatumye ubwoko bumwe na bumwe bw'ino nyamaswa bugabanuka, ariko kandi kuri ubu ikabirinzwe cyane, iri mu nyamaswa zirinzwe cyane mu ruzi Amazone. Ariko kandi nubwo Raie ishobora gutera ububabare budasanzwe, hari ikindi kiremwa muri Amazone kidakeneye urushinge, kidakeneye ubumara, kidakeneye n'amenyo atyaye cyane, kuko cyo gishobora guhindura umubiri wawe mu kanya gato. Iki ni kimwe mu biremwa bitangaje cyane vyigeze bibaho ku isi. Inyamaswa yitwa Anguille électrique, mu Kirundi canke mu Kinyarwanda twovuga ko ari ifi y'amashanyarazi, ariko iryo zina ntirisigura neza ino fi icari cyo, kubera ko iyi nyamaswa ni uruganda rukomeye cyane rw'amashanyarazi rwubatswe na kamere. Iyi fi iyo yakuze neza ishobora gushika ku burebure bwa metero 2.5 kandi ishobora kurenza ibiro 200. Iyi fi ni nini cyane kurusha uko abantu benshi babitekereza. Iyi nyamaswa akeshi uyisanga mu mazi yijimye y'uruzi Amazone, ahantu hari bishanga no mu mazi adafise oxygene nyinshi. No kuvuga ko ishobora kuba ku ndiba y'inyanja mu mazi y'uruzi Amazone, kubera ko ishobora kuzamuka mu mazi guhumeka hama igasubira kuba ku ndiba y'uruzi. Nico gituma iba aho ayandi mafi menshi adashobora kugera. Ino nyamaswa itunzwe n'amafi mato mato, ibikere, inzoka zo mu mazi, inyoni zimwe zimwe ziba hafi y'inkengera, n'utunyamaswa tugwa mu mazi twapfiriyeyo. Iyo imaze guhiga ica ikoresha amashanyarazi yayo nk'uburyo bw'ubwirinzi. Mu gihe cyo kororoka igitsina gabo gikora icari kidasanzwe, abana bagakurira muri ico cari, hama mu nyuma bagatangura ubuzima bwabo igihe kigeze. Aba bana bizifi bashobora kumara mu cari imisi itari mike bariko baratozwa ingene bazobaho. Ino nyamaswa ishobora kurama imyaka iri hagati ya 15 na 20, ariko kandi rimwe na rimwe bivanye naho yakuriye ishobora kurenza gato ino myaka. Ino nyamaswa iratinyitse cyane kurusha uko uvyiyumvira. Ushobora kwiyumvira ati kubera iki? Ino fi itinyitse kubera amashanyarazi yayo y'igitangaza. Anguille électrique ishobora kurenza volte 800. Ibi birahagije kugira ngo umuntu agwe hasi, bigatuma umutima uhagarara, kandi bigatuma inyamaswa nyinshi ziyegereye zipfa mu kanya gato. Aya mashanyarazi ni menshi cyane ku buryo asumba ajya ari muri prize uhora ubona, kuko prize yo irimo amashanyarazi ya volte 230 zonyene. Ariko kandi ino fi yo ishobora kurekura amashanyarazi yo kwinjira muri prize zitatu mu mwanya umwe. Iyo igukubise amashanyarazi yayo umubiri wose urahungabana, imitsi ishihagarara gukora muri ako kanya. Nico gituma abantu benshi batinya kuyegera nubwo baba bafise ubwirinzi bukomeye cyane. Inyamaswa iratangaje cyane kuko ubwa mbere yohereza amashanyarazi make, ayo mashanyarazi ayereka neza aho ico ihiga kiri, hama iyo yahamije neza ico ihiga ico yohereza yandi mashanyarazi menshi cyane kugira ngo igihamye burundu. Iyi fi ni nkaho mu mubiri wayo ifise radari, kandi akaba ari radari naturere. Kubera ko ari kiremwa kidasanzwe, ino fi irahigwa cyane kubera ko abakire benshi baba bashaka kuyibona mu mazu yabo bayitunze mu makwarium. Nico gituma igiciro c'ino fi ari kinini cyane ku masoko atemewe, ariko kandi kurinda ino fi ni ikintu gikomeye cyane kandi gikorwa na guverinoma zegereye runo ruzi. Ariko kandi nubwo abayirondera bayitunga, kuyitunga biragoye cyane kandi bisaba umutekano hambaye ku buzima bw'abantu baba mu urwo rugo. Nico gituma akenshi n'abayifise mu makwarium iyo ugiye kuyiraba uriha amafaranga menshi cyane. Sivyo gusa, inyuma ya Anguille électrique hari iyindi nyamaswa irusha iyo ububi inshuro nyinshi cyane. Inyamaswa yitwa Anaconda Vert. Nta yindi nzoka nimwe yo kw'isi yatumye abantu benshi bahindura amazina yayo nk'iyi. Muri Amazone Anaconda sumugani. Iki ni kiremwa kandi kigaragara mu buryo bwemewe kandi buzwi cyane. Iki ni kiremwa nyaco, ntabwo ari kiremwa cyo mu mafilime, kandi ni kimwe mu bikoko binini cyane vyigeze bibaho ku isi bikoga inda hasi. Ino nzoka iyo yakuze neza ishobora gushika kuri metero 6 mbere na 8. Hari nizo abantu bavuga ko zishobora kurenza ivyo bipimo bivanye naho zakuriye n'ubwoko bwazo. Uburemere bwayo bushobora kurenza ibiro 200. Iyi niyo nzoka iremereye cyane kurusha izindi nzoka zose zibaho ku isi. Anaconda ikunda kuba mu bishanga hafi y'inkengera z'uruzi Amazone, indani mu ruzi n'amazi yijimye yo mu ruzi Amazone urashobora kuyisangayo. Ariko kandi akenshi iba musi y'aya mazi. Amaso yayo n'amazuru gusa nivyo bisigara hejuru kugira ngo bihumeke, ibindi vyose bikaba vyinyegeje muri ano mazi y'igitangaza. Ino nzoka ntabwo ikomora abandi bantu nkuko tubimenyereye ku nzoka. Iyo itunzwe n'amafi manini manini, ibikere, inyoni, ingona nono, impene zo mw'ishamba n'ibindi bikoko vyegera hafi y'uruzi Amazone. Kandi rimwe na rimwe ishobora no gufata ibikoko binini cyane kurusha n'uburemere bwayo. Nitamagi nk'izindi nzoka nyinshi cyane, yo yibaruka abana nk'ibindi bikoko byose bivyara. Anaconda imwe ishobora kuvyara abana bari hagati ya 20 na 80 mu buzima bwayo bwose, hari naho mbere bashika 90 bivanye n'uburyo yabayeho.
Mu buzima busanzwe ino nzoka ishobora kurama imyaka iri hagati ya 20 na 30 mu bibanza bikingiwe neza. Ariko rero kuki abantu bayitinya cyane kandi ino nzoka itagira ubumara? Kubera ko ino nzoka nikombora habe na gato, ntagire n'umuntu numwe azoguhenda ko ino nzoka ikoresha ubumara nta nubwo ifise. Ahubwo ino nzoka ikoresha imbaraga zayo. Iyo iyegereye ico ihiga irakizingira ko buhoro buhoro ikagihagarika guhumeka kandi mu kanya gato. Ico ihiga gihagarika amaraso buhoro buhoro n'umutima bigahagararira rimwe amaherezo kigapfa. Anaconda nticisha kubera gukanda amagufa ahubwo icisha kubera kukibuza guhema. Iki nico gitangaza gikomeye cyane gishobora gukorwa n'ino nzoka kuko nimwe mu nzoka zifise ubwenge bwinshi cyane. Ikintu gitera ubwoba abarovyi benshi mu ruzi Amazone nuko igihe cyo guhiga cyayo utigera uyibona hafi yawe. Amazi ya Amazone aba yijimye cyane yo ikaba yinyegeje munsi yayo. Iyo iri munsi ya mazi y'uru ruzi bisa n'igiti canke n'ikindi kintu cyose cyaguye muri ano mazi. Ariko kandi mu kanya gato ica iguturuka inyuma aho utari witeze ikakwizingira ko mu kanya gato canke mbere no kubindi bikoko iri kwirahiga nuko ibigenza. Hari uburorero bugaragara bwagiye buboneka hafi y'uruzi Amazone aho abantu batewe na Anaconda kandi bikaba vyaravuzwe cyane. Ariko kandi si kenshi cyane nkuko amafilimi menshi abivuga nubwo hari abantu benshi biriko barayagiriza ngo ifata abantu umunsi ku wundi, ivyo sivyo habe na gato. Abarovyi benshi n'abahigi bo muri Amazone bavuga ko ari kimwe mu bikoko bubaha cyane kandi batinya cyane. Kuko iyo uyibonye hafi yawe ubuzi neza ko imbere yawe hari urupfu kandi mu kanya gato. Nubwo bigoye cyane kuyifata ariko kandi kubera ubunini bwayo n'uruhu rwayo gwihariye hari abantu benshi bayihiga mu buryo butemewe. Uruhu rwayo rugushobora kugurishwa amafaranga menshi cyane tudashobora kuvugira muri kino kiganiro kubw'ubwirinzi, ariko kandi amategeko menshi arabuza guhiga ino nyamaswa. Ariko kandi nubwo Anaconda ari nini cyane gusumvya nuko abantu babitekereza, hari ikindi kiremwa muri Amazone gituma Anaconda yitonda kandi cyane. Iki ni kiremwa gikomeye cyane kandi gifise urwasa yagwe gitangaza. Aya ni amaso y'umuhigi akaba amaso y'uruzi Amazone, kandi imyaka amamiliyoni iraheze abahigi benshi bavuga ko hano hantu hatinyitse cyane kubera ino nyamaswa. Iyi nyamaswa yitwa Noire, ushobora kuyita ingona y'umwijima, kandi ku bantu benshi baba muri Amazone niyo nyamaswa bubaha cyane kurusha izindi zose zigeze zibaho muri runo ruzi rw'igitangaza, kubera ko hari aho ubuzima bwose bwo mu mazi ishobora kubumara itigeze igaragara na rimwe atari ukwica gusa. Iyo yakuze neza ishobora gushika ku burebure buri hagati ya metero 3 na 6. Hari n'izishobora kurenza ivyo bipimo bivanye naho yakuriye. Uburemere bwayo bushobora kurenga ibiro 500 kuko iyi nimwe mu ngona nini cyane ku isi kandi zigaragara muri runo ruzi rwa Amazone. Iyi nyamaswa isangwa hano mu ruzi, mu biyaga vyegereye runo ruzi, mu bishanga biri hafi y'uru ruzi no mu mazi yijimye cyane y'uru ruzi. Akenshi iba hafi y'inkombe, ariko kandi kubera ibara ryayo ritigera rigaragara girabura cyane biragorana kuyitandukanya n'amazi canke n'ibishanga. Iyi nyamaswa ijya amafi manini cyane, ijya inyoni, ijya n'izindi ngona zo mu bwoko bwazo ntono cyane, impongo zo mw'ishamba, inzoka n'ibindi bikoko bipfira hafi y'uru ruzi. Ariko kandi rimwe na rimwe ishobora no gufata ibikoko binini cyane binganya uburemere. Kayima z'ingore zishobora guta amagi ari hafi ya 30 na 60 mu buzima bwayo bwose. Ariko abana benshi bazinongona ntibakura cyane kubera ko zinongona zirahigana cyane kandi zirahigwa. Ingona ishobora kubaho imyaka iri hagati ya 50 na 80 mu buzima bwayo bwose. Iki ni kimwe mu bikoko biramba cyane mu ruzi Amazone. Kubera iki rero abantu benshi batinya ino nyamaswa ku buryo bayigira inyamaswa ya mbere iteye ubwoba mu ruzi Amazone? Ni kubera ko ari umuhigi atagira impuwe habe na gato. Iyo iriko irahiga iritonda, ntivuga ntihema kandi nta kintu na kimwe ishobora gukora iyo yabonye umuhigo wayo. Mwako kanya nyene ica itera umuhigo wayo. Urwasa yagwayo ni rumwe mu zikomeye cyane ku isi mu bwami bw'ibikoko byose bigeze bibaho. Iyo ifashe ico ihiga amahirwe yo kurokoka imbere y'ino nyamaswa ni 0%. Abahinga benshi n'abarovyi bemera ko Noire ari imwe mu bahigi bakomeye cyane bo mu ruzi Amazone. Iyi igenzura ibice binini vy'amazi y'uruzi Amazone kandi ibikoko byinshi biratinya no kwigaragaza, mbere na Anaconda zimwe zirayubaha cyane kugeza naho iri zidashobora kuhegera. Mu mateka ya Amazone hari abantu benshi bamaze kwemeza yuko iyi ngona ari imwe mu gitangaza kigaragara hano. Mu myaka iheze Noire zarahigwa cyane kuko zari zifise agaciro gakomeye cyane ku masoko mpuzamakungu. Ivyo vyatumye umubare w'izi nyamaswa ugabanuka cyane, ariko kandi uno musi ibihugu vyinshi bikaba biriko birazirinda. Kubera uko kuzirinda ziriko zirongera kuboneka ku isi. Amazone si uruzi gusa, iyi ni isi yihariye. Iyi ni isi aho amazi yijimye cyane ahisha ubuzima abantu benshi badashobora kwiyumvira.
Uno musi muri kino kiganiro gikomeye cyane twahuye na Piranha, ifi y'inda itukura cyane kandi iteye ubwoba. Twahuye kandi na Candiru, twahuye na Raie aiguillon douce, twahuye n'ifi y'amashanyarazi, ariko kandi twahuye n'igikoko giteye ubwoba cyane kaimanware. Ibi sivyo bikoko vyonyene biteye ubwoba muri runo ruzi rwa Amazone. Muri runo ruzi hagaragaramwo shaka. Izi ni ifi ziteye ubwoba cyane kandi ziri mu mazi ahantu ikiremwa muntu canke ikindi kintu cyose kihageze gica gisezera ubuzima mu kanya gato. Harimwo n'ubundi bwoko bwinshi bw'ifi z'impigi zishobora kurenza uburebure bw'umuntu kandi ibiremwa byose bizubaha cyane. Aha harimwo n'ayandi moko menshi ataravumbugwa neza kugeza kuno mwanya, arico gituma ndakwibutsa kugira subscribe kugira ngo ubuvumbuzi bukomeye bwose bubaye ndabukugezeho umunsi ku wundi kandi ku gihe. Ni kubera ko buri mwaka abashakashatsi bavumbura ibiremwa bishasha muri runo ruzi kandi bitangaje cyane. Ibi none bishobora kudusigurira iki? Amazone ni kimwe mu bibanza bibitse amabanga menshi kurusha ayo tumaze kumenya, kandi uko science n'ubushakashatsi bitera imbere niko dutahura ikintu kimwe gitangaje cyane. Ahantu twibaza ko hasanzwe dushobora gusanga hateye ubwoba no kurusha uko tuvyiyumvira. Amazone yaduhishije yongera tubikira bimwe mu biremwa biteye ubwoba cyane, ariko kandi musi yayo mazi yijimye hari amabanga menshi ataramenyekana gushika n'uno musi, kandi kumbure ikiremwa giteye ubwoba kurusha ivyo byose ntikiravumbugwa. Ariko kandi nimba ukunda ubushakashatsi n'ubuvumbuzi, sangiza abandi no video. Hama nimba ushaka kumenya amabanga menshi akomeye cyane ku ishamba rya Amazone, ntucikwe na video ngiye kugukorera ubutaha kuri rino shamba. Hongeye kukwereka ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba bigaragara mu ishamba rya Amazone. Kuko kino kiganiro turangije twakoze parti zibiri tugejeje ku mabanga y'uruzi Amazone n'ibiremwa bidasanzwe bigaragara muri ano mazi y'uru ruzi. Mu bice bikurikira kuri Amazone tugiye gukora ibitangaje cyane bigaragara muri rino shamba rya Amazone. Ese nyuma y'ivyo wumvise woba wifuza kumenya ibidasanzwe bigaragara muri rino shamba rya Amazone? Nimba uvyifuza andika muri comment ijambo ego ndabishaka, hama ndakugeze kure mu bushakashatsi bw'igitangaza. Ariko kandi reka nangize ndakubwira ko Amazone si uruzi rusanzwe habe na gato. Iyi ni isi y'amabanga kandi amabanga atagira iherezo, aho ubushakashatsi bukomeza gukorwa umunsi ku wundi. Kubifuza kwamamaza kuri zino video zacu mushobora kutwandikira kuri zino nimero mubona kuri screen canke iyi email tukabishura direct, hama tugakorana akazi. Muhawe ikaze. Ni na hano turangirije kino kiganiro cyacu, duhure muri video utaha aha kuri Olivier Infos.